rega ndagusaba nawe uhaguruke bakurabe rega bagira ngo ibyo bakuravuga sagaseseshwa rumuri rega kantuzi kirundi ni cyinshi kandi kiragoye kuvuga rega mwamubonye ngenangana umenga n'umugangi yongura berewe no kubyinirwa ngiyo mpundi bayiyambere bayiyambere ndagukeze bayiyambere umukeyi yabyawe ujya mu papa ngana kurya reka nawe ndakugore uhaguruke bakurabe be mwabonye kositime yambaye ingene ingana kandi iyo yambaye nkatinyi ibe irazimvye erega ni komande mu Bufaransa yongura berewe no kubyirirwa ngiyo mpundi bayihambere n'abakezi bayihambere umubyeyi yabyaye jewe akambyara akanyigisha amashuri mato nayisununuye nkiga karanga nkabyinira abantu nkaba nkateramisha abantu mu gatwenga Chuti bagenzi namwe bakunze ibiganiro vya Buja Today TV ni Teacher Prince MVP Prince of East Africa nkuko tamatubabwira yuko imisi yose iyo mubonye turi kuri écran tuba twazanye ibintu bishasha uno musi tariki 26 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2020 turi muri le panoramique aho twari tuje muri lancement officiel y'ibikorwa nyezina via association APAV ni association yihaye intumbero cyane ikora mu gufasha abo bitwa banaho nikora ifasha mu bafasha bakora cyane mu gufasha banaho nikora n'ibindi bikorwa bitandukanye cyane gufashanya mu kibano aho tuja muri société burundaise uno munsi nkuko twabwiye ko tunababwiye yuko ndi hano turi muri nozenyi muri le panoramique tumaze kumva byinshi cyane mu migambi ya APAV tuza kuvugana n'umuvugizi wa APAV aho aza kuvuga byinshi cyane ku bikorwa bakora cyane mu gufasha abo bitwa abantu nikora ko tuzi ko ni association imaze ikiringo kirekire ikirakora cyane gose cyane mu bikorwa cyo gufasha abo bose tuko turavuga hari abagenera umuga bana nikora cyane navuga yuko imfuvyi benshi bose tokito yuko ari bana nikora bakafise nikoga vyinshi nje mumaze gukora mu gihugu cyo Burundi gushika bose bakibandanya ariko no mutovuga yuko bashatse yuko ibikorwa byabo bavyagura mugo turagiye baratubwira muri conference tugiye turavimva yuko maze gushika cyane atandukanye bamaze gushika igitega no muzindi ntara zitandukanye aho roko afise n'izindi nama objectif afise n'intumbero yo gushika no muzindi ntara nyinshi gose nkuko muza kugina muravyumva na cyane muri conference tuza kucisha mu manser muza kumva ingene agere bavuga ariko kimwe gusa mwana tuko turavuga n'umuvugizi cyangwa tuko turavugana n'abanyanyi bamo APAV maza kumva yuko ni gikorwa ikora ni gikorwa cy'umuhezagiro ko cyiza cyane gose navuga yuko kiko kirafasha benshi mu gihugu cyo Burundi ego muri mwanya reka tunjire gatondani mubandanye mudukurikirana kuri Buja Today TV mu gihe tuzo tuvuga n'umuvugizi tanke no wese ko ari munyanyo wa APAV sivyo ego ariko mutibagira kugira iki mutibagira kugira like subscribe like na comment kuri channel yacu ego murakoze cyane rero sinzi ko hari ibibazo abafise ibibazo kugira ngo tuce tubandanya umwanya muto turacyasiganya umwanya mutoyi turiko turakora kwihuta cyane kugira ngo bamwe bava ruguru bashobore gusubirayo kuko rero babwiye ari ufise ikibazo aza gukiriza twanyuzwe naho ni sawa navyo ni vyiza akazina kanje nitwa Manirakiza Theodore akunda kunyita Alias Tatsu benshi baranzi
Urakoze mugenzi Manirakiza Matanzira Zazu. Ati ishyirahamwe ryaramaze gushinga imizi, ati byaguzwe. Ishyirahamwe rimaze guhabwa uburenganzira na leta bwo gukora ku mugaragaro riba rishinze imizi mu gihugu cyose. Rimaze kuronka uburenganzira bwo gukorera mu gihugu cyose, riba rishinze imizi mu gihugu cyose. Haba hasigaye ahanyu kuja ku kivi mu gihugu, nta muntu n'umwe aba bibereye kuja gukora mwamaze guhabwa uburenganzira na leta. Ahubwo leta isigara iri kiraraba mbega b'abantu twahaye bwa burenganzira koko bari ku kivi, mbe bakorera he, mbe bagejeje he. Ubwo rero umwaka uheze ishyirahamwe ryemerewe gukora ku mugaragaro riratanga raporo ubushikiranganje kugira ngo ubushikiranganje umenye aho ibikorwa mubigejeje. Nico gituma twari twanabatumiye kugira ngo babone ryashyirahamwe bemerera gukora ku mugaragaro koko byatanguye gukora ku mugaragaro, ibyo bita lancement officiel. Hanyuma iki kijanye no mu ntara ya Bujumbura ati mbe twobarondera, ngira ngo nico washatse kuvuga ati mbe mu ntara ya Bujumbura twobarondera, kuko mu gisagara cya Bujumbura urongoye ishyirahamwe n'umworosha bikorwa bagerageje gusigura aho ishyirahamwe rikorera. Reka nanjye ndahakwirike. Ibiro bikuru by'ishyirahamwe biri hajya impande y'isoko nkuru ya Bujumbura, rya soko ya Kenya, hajya impande y'amataxi aja ku Musaga, parking ya Kanyosho yibona. Hari inzu yanditse ko Diko, immeuble Diko. Vise hajya ukaca utelefona cyo umuntu aje kwakira. Nico gitoro ko ndasemera ati mbe bwa buntu ntiburashika, ahubwo ngenda ndahaguhaye ndahaguha kugira ngo ngende ubonye adresse neza ubyisomere biko ntugiye utagatwaye. Ati none mu ntara ya Bujumbura ati tuzobabonera he? Nababwiye ati ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingori. Ubwo rero ntabwo wibaza ati none uno munsi mwagize lancement officiel, ati intara zose ibiro mwavyuguruye. Ni buhoro buhoro muri ikintu twababwiye n'icyo yuko tugiye gutanga amakaye kugira ngo abana basubire ku ishuri. Rero muri zone Kiyenzi tekana namwe muzoshikirwa, ari urongoye ishyirahamwe mu ntara azoshikayo hanyuma muzonubona. Ido nido ukari mushike ku biro, nimba ukeneye kumenya amakuru menshi uraza kuyaronka. Hanyuma ku bijanye bavuze imfubyi za sida, imfubyi z'intambara, ati hari imfubyi zifise ababyeyi. Ico kintu nikibaho mu Kirundi, ufise so na nyoko hanyuma ukavuga ngo jewe ndi imfubyi cyangwa n'ubu utazi isiguro y'imfubyi gusa unubukene nibisigura ko abaye uri umukene, ibibazo by'ubukene gusuta mu mugwi w'imfubyi n'ibindi bintu mugenzi, kuko hariho n'umufise ibintu mugabo abaye kubera atagira umuvyeyi. Rero ibyo bintu guzo byitiranye ndabigusabye, imfubyi n'umutagira abavyeyi nasiga ufise abavyeyi n'uburi imfubyi gusa ni ibibazo by'ubukene. N'ibyo abantu nk'abo nabone barafashwa mu gihe bigaragaye. Ni bya bitwa ko turavuga bya monitoring, bazohagira amatohoza. Nagisiguye yuko ariho n'abantu bumvise imfashanyo acaza ati naje ndimo ugasanga ati ibibazo. Ibijanye n'amaformation ati none azotangura ryari, mbese duce tuvugira ngaha gutangura ibitwi amatariki icyo tuyatangira ngaha. Ati muri lancement officiel ido nido urazoshika ku biro, hanyuma uzobimenya. Muri cyo twababwiye cyo bizokurika, azoha inyigisho, bazohera kwigisha abari mu ishyirahamwe bamenye ingene abana bafashwa kuyaga n'imbabare inyifato ugira, kuko umuntu ashobora kumushikira afise ibibazo bivanye n'ukuntu
ukuntu umwakiriye bigatuma n'ibibazo byiwe batabikubwira. Hariho rero inyifato bategerezwa kwigishwa bategerezwa kugira, hanyuma hazokwigishwa n'abo babyeyi bareze abo bana bafite ukuntu bitunganijwe. Rero ushize ku biro uzomenya byinshi. Hanyuma ayandi mashyirahamwe dukorana ntacyo navuze, avuga ati hariho ayandi mashyirahamwe akora ibyo bikorwa dukora bimwe les intervenants, si twebwe tubitanguje ngo nta bandi babikora. Bariho nari nanasabye ahubwo yuko bogira icyo batwuhiriye n'ibi bikorwa, ati murazokongera kunika, ati murazokora uku. Mugabo birashobora gushika ntavugire ngaha, yamaze kumva ku biro aho dukorera akazoza tugaheza tukayaga. Ndabizi yuko hariho abantu batari mvugira kwema. Kubyo gutanga amakaye nabyo, ati wabona ayo makaye ati riga no ngaha waba hari imbabare, ngira ngo nuko utakaje ati wanashaka bari kugenda bayatwaye, ati ahubwo bagenda bayatwaye. Kandi ukuntu bicyumarije umugenzi ikadutekane. Iyi ni intango kandi ntawe kuka aho nyene rimwe ngo ace yuzuye ingoti. Mugaye cyo nakubwiye nuko amenyesha ko bari ngaha biko aje gutanga ayo makaye, rimwe na rimwe turajana kugira ngo ntidukore ibintu ntituvuge ibintu byo gushikuza. Kumvise yuko uri umunyakiyenzi uzomubona. Hariho uwitwa umunyamabanga mukuru w'umugambwe FNL yavuze ati mu Kayanza iwacu naho gute, mu Kayanza iwacu naho gute, naho ni imbabare zirahari muri rusange, ati naho ni murahibuka. Twatanguje ibikorwa ku mugaragaro mu ntumbero yacu, twababwiye ko muri zitatandi dukeneye yuko atambabare yo samples muri kusanga ko samples tuere samples ushumbe yuko Kayanza irimo Mwaro ikijamwo Bururi Makamba yego muri rusange. Urumva ushize mu biharuro bice bitomoka. Rero ntaho habasimba n'umutima ati none iwacu naho gute, ufise intumbero yuko bose hoshikwa. Mugana kivuze si ngombwa twebwe n'abandi barashobora kuhakorera. Icyo ni nasabye ati nka platform abagenzi yaba niba bari ngaha tubashobora kuvugana cyo tukazoronderana biri muri plaidoyer na Robi tukumvikana ingene aho les intervenants n'uburere bokoreramo. Muri rusange je no kwishura ibyo bibazo ko nashatse yuko hobone uwo kunganira mu byo tuko turakora nawe akaduhereza imbono, atabonetse tuzomwakira ku biro ntaco. Ibibazo yabajijwe iyo niyo nyishu utanga. Kandi ashimiye, ndabona abakimanika intoki hariya aheze mikoro kugira ngo nawe agire icyo avuze. Hama tuje turamuserukira komine Muha na komine Mukaza, abasigaye turadondagura. Hama nicyo tubabarira si bose baza kubaza ibibazo kubera amabwiriza ko hariho biro bitaza kwishyurwa, ni ukuvuga yuko inyishu muzoca muza kubwira. Akoze wese mu cyubahiro Imana yamuhezagije. Tugire Kristo, tugire Kristo n'agateka ku bana. Bari bagiye kumbuka byo nitwa Nzoyisenga Pacifique, ndi umuyobozi mukuru kandi umufondateur w'ishyirahamwe Kirezi risanzwe ryitaho ineza y'abana, amagara meza n'ivugabutumwa mu kibano. Iryo shyirahamwe ryatanguye mu kwezi kwa 12 mu 2009, ritangurwa n'umutima w'urukundo Imana yadushizemo kugira ngo tuyiteho ineza y'abana, nk'uko uno munsi abanye Imana yakibahaye ntiyakibahaye uno munsi. Bari bagisanganye mu mutima, bari basanze mbese banabikora
ariko uno munsi akaba ari akaryo Imana ibaye kugira ngo bishobore kugaragara bije ku mugaragaro. Rero natwe twarakoze ibitari bike kuva ico gihe mu 2009 dutangura bimeze nk'ikigo cy'abana b'imfubyi canke bana nikora, kuko hariho abana baba bari mw'ibarabara ariko atari imfubyi, ariko ari bana nikora gusa. Turakora turabakira muri ico kigo. Inyuma y'imyaka ishika 3 canke 4 tuza kubona yuko hari ikibazo gikomeye, yuko tutofasha abana tudafashije n'imiryango. Niko rero uko mukora, uko mwatangiye gukora, muzoguma mugenda mwitora. Uno munsi murashobora gutangurira muri ibi, ariko mugenda mwavansa muja imbere, mukagenda muritora mutora n'iki Imana igomba kubashikanako. Rero twe twaratubaye ko rwose ntitwahindura kanini, ariko wisanga uri kuratora ibindi bintu, iyindi mizi ituma kumbura abo bana babana nikora, kuko umwana ntiyarakwiye kuba ntawe nikora kandi afise umuryango. Umwana ashobora kuba imfubyi akabura abavyeyi, ariko arashobora kuba afise ba nyinabo, ashobora kuba afise ba se wabo. Rero ikibano twagiye twisanga ari ikintu gikomeye cyane kugira ngo gishobore kudufasha, gifashe igihugu, gifashe amashyirahamwe, gifashe amashengero mu kugira ngo dushobore gufasha abo bana n'abandi bantu banikora batandukanye. Rero je mpagurutse kugira ngo duhe ikaze izina ry'iwanje n'abandi barongozi b'amashyirahamwe, tubahe ikaze ku rubuga. Iyo umuntu aje muje kugira ngo mudufashe, hari aho twananiwe, hari n'aho twabishoboye. Aho twananiwe tuzohababwira, birashoboka ko muzanye amaraso mashasha kugira ngo bikunde mwebwe muhashobore. Ariko kandi naho twashoboye ntitwahashoboye hose, haracyari igikorwa ni kinini cyane. Igikorwa rimwe na rimwe twabarakunda kutwiyumvira, nabonye bamwe mu dukorana mwatumiye turi kumwe hano mu ntara zitandukanye, mu ntara z'uburaruko, mu ntara zo muri este za Bigi Cyankuzo, mu ntara zo muri Centre za Gitega, Mwaro, za Bujumbura. Nababonye kenshi barakunda kutwibwira ko tutariko turakora, bakabona twirukanga, kuko ibikorwa si ibikorwa bigaragara, kumbure bica bivuza n'induru iyo bambewe. Washobora gukora ukamenga nta na kimwe wakoze kandi wagikoze. Kubera iki? Kubera ugarukana ibyizigiro mu muntu, ukamuha inzira, ukamuha orientation. Rero rimwe na rimwe abantu baba biteze yuko bimeze nk'inzu wubaka ikakigaragara, hari igihe batabibona, ariko iminsi mike yiheze baraza kubibona, kubera umuntu ahinduka akaba umuntu by'ukuri, kandi kare atariko byari bimeze. Nabonye ibikorwa byinshi byiteguriwe gukorwa, turabakenje rwose. Nukuri n'ibikorwa bitomoye. Nashaka mvuge kimwe par exemple muri byinshi byavuzwe, nk'iki cyo kugira muze base de données, kwesitwa base de données y'abana basanzwe bari mw'ibarabara. Iki ni igikorwa twiyumvira yuko kizodufasha twese abantu basanzwe barongoye amashyirahamwe yo gufasha abo bana. Kubera iki? Muno munsi sinkekeranya ko turakora, turi dukorera ku cegeranyo cyatanzwe n'ishyirahamwe UNICEF mu 2010. Ku imyaka 10 iheze hariho benshi bashobora kuba baraje mw'ibarabara, n'abandi bashobora kuba mbere bariyongereye ko n'abandi bagarutse bari barasubije mu miryango. Rero icyo ni igikorwa gikomeye cyane, tuyumvira yuko kizodufasha twese. Mu mashuri y'imyuga naho nyine turakeneye izindi ngufu, kuko hari abana usanga barakuriye mw'ibarabara cyangwa bataronse ako kanya ko kwiga. Rero harakeneye mu byo uzoshyira imbere n'aya makoperative n'amashuri y'imyuga mugishireko mu gice kw'akarongo, kubera si abana bose baba bari kurumva kuja mu mashuri formel. Mugabo
umwuga wose ngo haretseho kuroga ngo yose ni myiza. Rero turabahaye ikaze rwose, muze mudufashe, muze mudutere intege na twebwe, kandi turanezerewe twumvise yuko hari abandi bantu Imana iriko irabyutsa. Ariko kandi icyo mwokwirinda, murazokwirinda gukora mwenyine muri ibi bikorwa, kandi koko mwabigaragaje ko mutariko murakora mwenyine, ariko no kugira ngo ntikize kibashikire. Gukora wenyine muri ibi bikorwa usangukira kuri tere, ariko iyo uriko urakorana n'abandi, uretse ko wunguka ubumenyi, birakuremurura. Nko muri kino gihe twe tubyita amareferensema. Twebwe nk'ubu nye dufise ikigo Ingozi, nicyo twita Centre d'accueil de transit, hajya hafi ku Bagozi, amaze kuja Ingozi hagiye kwa Don Bosco. Kenshi za OIDB, za Giriyuja, Terre des Hommes n'abandi batandukanye, na leta mvyeyi benshi baratwikorako kugira ngo abo bana bace mu kigo iwacu, hanyuma babanze bashigwe ku murongo. Kandi twavuga by'ibiyayuramutwe, bajya abana baranywa kore, baranywa urumogi, baranywa ibintu bitandukanye. Rero twe bashitsi iwacu turafise abahinga, kandi turafise n'igitabo c'Imana, Bibiliya, sinzigera ndeka kukivuga kuko nicyo cyonyine twabonye gishobora guhindura umuntu kabisa mu kuri. Rero turabigisha ijambo ry'Imana, ariko kandi tugakoresha n'ubuhinga bize muri za psychology mu vyiga by'imibano, bagashobora kubafasha inyuma y'amezi 3 canke y'amezi 6, tugashobora kubasubiza mu miryango, atari abagiye gutera ingorane, ariko ari abagiye kugira ngo bunganire imiryango yabo, bakaba abikimazi mu kibano. Mbere hariho n'abamaze kwiga, turafise abana bamaze kumara za kaminuza kandi baciye muri ico kigo iwacu. Rero kaze dushikure umushike turi kumwe. Icyo ndahereza ko ibikorwa muri ibi bikorwa harimo ibikomere byinshi. Hari umupasitori turi kumwe ngaha twakoranye, twebwe twarazanye umwana, uwo mwana yatorotse inshuro 22, tumuzana tumushakira ineza yigira. Mugabo twibuka urukundo natwe dukundwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Ingende tumuvako tukagenda tukamuha umugongo, ariko kandi nawe ntaduhe bagahindukira akatwirukako, maze dukora nk'uko umwana yagenda twaramwirukako, ariko babona umenga turabagwaye na twebwe bo mu mutwe, umwana tukamukurikiramo akatumugarukanye kandi kugira ngo tumugirire neza. Rero birababaje kubona uriko urafasha umuntu umenga ntashaka. Ni gikomere gikomeye usanga wagize iyo utiteguye kuje kuri terigoye Nyerera. Ariko rero muri kumwe nk'uko nk'umugwi muragira ibihe byo guhura, mukaremeshanya, nimuhure gusa muvuga ingorane, ariko mugahura, uwarushe mukongera mukamuhagurutsa n'ibindi bitandukanye. Ndagomba mvuge kuri iki kintu yavuze uyu ariko aravuga, nashitse ariko arashikiriza ijambo ati aba bana bo mwibarabara hari igihe bagutuka, hari igihe bakugirira nabi, bakakwiba, none iyo ndero bayironkeye nahacu rero kubakira. Kenshi jewe icyari ikintu nize no muri ibi bintu nyene ndabikoze mu myaka 11, murabyumva. Nari nkiri muto, nabitangiye ndi muto nkiri umunyeshure, murako ndiko ndabisaziramo. Rero umuntu iyo ariko arakubwira nabi, iyo umuheka akubwira nabi, buri ujya muntu hari ikintu aba akeneye gikomeye. Benshi arabibaza ngo bakeneye impuzu, bajya abana barafungura, abo dukorana nama ndakibabwira, abana bo mwibarabara canke bari vulnerable, aho bari bafungura gusa ntibaronka bya bipfuza, aho bari barambara gusa ntibaronka bya bipfuza, baryama muga ntibaryama nk'uko bikenewe bikwiriye. Hari ikintu bakeneye regira uti vy'ibindi. No mu buzima busanzwe muzohora n'umuntu akubwire nabi, akugirire nabi, ujya muntu hari ikintu akeneye.
akeneye urukundo, aba ariko aragusaba urukundo. Iyo umwishyuye n'urukundo ruramuhwamika rukamushyikana hasi. Rero iyo muhuye nawe atagufise, nawe ucura umusaba kandi atagufise, kandi ukamusaba mu buryo muri bwa buryo nyine bwo kumushwanya no kuvuga nabi, mirano yadutse. Mwese ko wamukeneye ubwo rukundo mugasanga ntako mufise. Rero ndabakeje kaze, Imana ibuzuze urwo rukundo, mubikore mubikunze, kandi Imana izobana nawe. Murakoze. Murakoze ku ijambo. Naje kugambene maze ndabakeze ibintu myiza murangura ubona mwari haye kugira ngo mufashe abo bantu nikora n'izo mfuvyi abo bose badafise uburyo, kuko mubikora mutaziga inyungu, ko mu gihe ca none usanga abantu barondera inyungu zabo, usanga urukundo rwarahetse. Reka rero mwebwe tubakeze mwiyumvira ivyo bintu, aho kwiyumvira gushinga entreprise izobaha inyungu, mugashima kugira gushinga ishirahamwe izofasha abandi kugira ngo mucungure baronke ico bafungura, baronke ico bambara, bashobore kwiga. Mwakoze kuba ciza, Imana ikibahere umugisha. Hama turabashimiye. Nari nsanzwe nzi iri shirahamwe, ko narigize kubona igikorwa kimwe bakoze muri quartier Kajiji, aho umwana yari yagisanganya arapfa, muraseruka bwanterema, iraboneka ko muri abantu bafise umutima wo gufashanya. Icyo narakibonye ndagishinga intahe. Reka rero twebwe tubakeze, turabona ko igikorwa ari kinini, kandi ko iyo uriko ukora utabone inyungu, kenshi abantu bararambirwa. Muze murambirwa, kuko ujya bahamagaye azobaha impembo, kuko umwana muzotuma yiga atari kwiga, ikindi gihe nawe azobakorera mu ngata, ashigikira avuga ati aho ngeze ntagejejwe n'abandi. Rero muzoba ndabibikora, turabakije. Hama uko naje serukira komine Muha, ndabemereye ko ibikorwa byose muzifuza gukorera hariya mubitumenyesheje, tuzobashigikira. Murakoze. Reka duhe ubuserukira komine Mukaza nawe, ni no muri komine y'Uyuwe ikigo turakoreramo. Murakoze ko ijambo. Jewe nitwa Wikishe Munzimana, nkaba naje nserukira musitanteri wa komine Mukaza. Ubwa mbere na mbere nagomba ndabaha ikaze ko mwibutse gukorera ibikorwa hano muri ino komine nziza yacu ya Mukaza. Karibu, kandi turabateye intege, mukomere ku muheto. Mumaze imyaka 3 muri ko murakora, nyibaza yuko nk'uko mwavuze yuko mufise vision disidiza ko muzoba mugeze kure. Nkaba rero narifise utubazo tubiri, kandi nako ni suggestion. Mwavuze yuko muca mutanga amakaye, mbega ayo makaye muyaha abavulnerable cyangwa muyaha abana b'imfuvyi b'abanywanyi banyu? Kuko muri ino minsi twama tubona yuko hano muri komine ya Mukaza, ngira ngo niryo kirimbiro ry'abantu bose b'abavulnerable baza birukanga baza kurondera ubuzima. Ngira ngo bukeye mu gitondo muri ko murarengana, muzobona abantu bashajije cyane bavuye mu makartier cyangwa mu makomine yandi yose, kubera komine Mukaza ari concentration des activités génératrices de revenus, haba abadandaza cyangwa abakora ubuzi bwa leta, usanga bose baza muri komine Mukaza. Mugabo ugasanga n'abaza gusega burira amabisi baza hagiye isoko ya kera yahora, ugasanga umugore afise utwana 4 cyangwa 5 yicaye mu ibarabara ariko aratega amashi, kubera abona abantu bambaye ibirato ko bashobora kuronka 100 bamuha. Ico rero nico nagomba kumenya, abana b'abavulnerable muha
mubatora gute mu makategori yabo kugira ngo mushobore kubaronsa ibikozi bandi ibikoresho by'amashuri. Ikindi naco kigira kabiri, uno munsi ngira ngo iyo turiko turavuga yuko dutegerezwa kwameliora les conditions de vulnérable, ni icifuzo kuko namandiko ndatwenga iminsi yose iyo duhuye n'abantu bo muri Caritas, iyo iminsi yose bariko baravuga yuko abakirisi bategerezwa gutanga amafaranga yo gufasha abantu abo nikora, mugabo ngira ngo ubu ndashaje haheze nk'imyaka ishika nka 30, nta kintu na kimwe ndava mbonye gihinduka kuri abo ba vulnérable, ahubwo nk'uko mwabivuze umuvugizi wa rino shirahamwe yavuze ati iyo hageze gutanga amakaye umuntu wese n'aba afise abavyeyi aca yirukanga kuja kwambara icocerwa kugira ngo nawe abe umubeneficiaire. Ikindi naco ugasanga arabesha, hariho n'abo usanga bajejwe intwaro zo hasi usanga batari honnête, ugasanga iyo gushiramo baba vulnérable, les vrais vulnérables barondeye babana ahubwo bafise uburyo akaba aribo bambika za ncocerwa, akaba aribo baziro. Aho rero nagomba ndababwire ntimurahagabira kugira ngo izo mfashanyo zizoshikire abazikenewe. Nagomba ntange intererano kuri iki mwavuze ngo abana bo mwibarabara. Uno munsi twebwe turafise ingorane ngaha muri komine Mukaza. Iyo ubonye ngira ngo nk'umwana w'umusore amaze imyaka 22 cyangwa 23 ari mwibarabara, sinzi yuko ku mugoroba mutiye agashambara mukagenda aha hepfo muri Katedrale Regina Mundi, uzosanga ari ibintu by'ibigabo byasatuye. Ikitavuzwe ni babagore baba bafise amandroyide canke udusakoshi, kuba kubita ku ntoki canke kuri amasakoshi baravye nabi no kubacumita vyama vyabaye. Rero mwavuze muti ubushikiranganji bwo gushigikirana agateka kazina muntu ko bama babadugana, mugabo ico gikorwa jewe naragikoreyemo igihe kitari gito, aho wasanga nimba baduganye umurando cyangwa baduganye Igitega na Otraco, usanga bamaze kugusiga, bamaze kugutanga Bujumbura. Inyishu rero nagomba kubaha nk'uko uryarongoye ishirahamwe Ikirezi yabivuze, nagomba bavuze yuko ari abantu barikora mu bushikiranganji bwa mbere, ubwo nabwo nibwo nuko rutona ubushikiranganji bwose. Reka rero tureke konona amafaranga y'igihugu, twubake ikigo turondere n'abagira neza, twubake ikigo kinininya c'imyuga, babana tubaronderere abapsikologe babanze bakure mwapfukanyeshamba, hanyuma babigisha imyuga bamareyo nk'imyaka 2 cyangwa 3 bakitaginwa rwarumogi, hanyuma bamaze kumenya kubanza cyangwa gusudira tubaronderere amakit kandi bakore an association, ahubwo turazi neza yuko dushobora kuzoronka umwimbu mwiza. Kuko mwavuze muti niyo bagusaba ijana ubarimuha, kuko mbega twebwe ko tuhangayika kandi tukabura n'igihumbi cyangwa 5 kandi twiga turahembwa, mbona ko ubuzima bugoye. Iryo jana sinase ko turimuha, mugabo notre charité ti notre société, kuko uno munsi niyo bagomba kugira umutima mwiza ukaba uri kurafasha. Mbega murazi yuko hari abagore bashobora no kuja kudandaza ibiwe bakagaburira abana, mugabo ugasanga arakomeye ahubwo yigize ubugendana ubumuga. Kubera iki? Kubera azi yuko niyo yaza gutega amashi yajya habura isoko cyangwa impande ya Gambiro cyangwa iya Berbe cyangwa ahandi, kwatuvaho aronse 4,000 vy'ifu n'indagara. Ico rero barazogikora ko muri iyo vore des enfants de l'âge. Murakoze rero, bandanye ndabipfuriza gukomera ku muheto, kandi nk'uko mugenzanje yaserukiye musitanteri wa komine Muha, twebwe duhirwe duhishije, musanzwe mukorera muri komine yacu,
ejo cyangwa hirya y'ejo mukazokenera igikorwa mukora mukifuza ko abajejwe intwaro babashyigikiye ni ukuri ndabibemereye kandi naho bwira ngaho kuko turatanga amaraporo ndabishikiriza uwantumye kandi ndazi yuko atazomwambararira tuzobaba hafi iminsi yose murakoze Imana ibahe murakoze muvugizi yishuye mu majambo make uwabarije ikibazo n'umwe wenyene abandi bose batanze intererano mu majambo make rero twishurire muvyo yabajije maze yego murakoze reka mbanze ntangure nshimire cyane uyarongoye ikigo canke ishirahamwe Ikirezi batanze témoignage ibyo twari twifuje témoignage zirahambaye kuko twahakuriye ibintu byinshi hariho ibyo yagiye atubwira ati muze mugabe muri ibi muri rusange ati muze mugire urukundo bajya abantu bakeneye urukundo bajya abana bakeneye urukundo yatweretse umwana yamaze bakurikiranye inshuro 22 atoroka baza kumurongera bamugarukana mu kigo atoroka bongera kumurongera inshuro 22 ati twabifashishije no kwemera ati burya rero ukwemera urukundo uhabwa n'Imana nibwo rutuma turi uwo mwete natwe abenshi muri twebwe turi abantu twemera Imana ni muri iyo ntumbero nyene natwe twakiyumviye gushinga iryo shirahamwe kugira ngo dukore tutabonera inyungu ariko inyungu yacu turayiziga mu ijuru aho nahambere dusiga inyungu kandi no ku isi ukora iciza ukagisanga imbere userukira mu kazi yakivuze ati tuzobashigikira nawe ntiyaduhaye inkebuzo aratanga n'iciyumviro ati mukagira ikigo kimwe tukaja hamwe leta amashirahamwe twagira ikigo kimwe tugapima tukaraba uko muri mukaza nibo bahanzwe gusumba abandi nibo hari benshi cyane ibyo twese turabibona ibyo mwavuze twabyumvise kandi twabyanditse tuzobikorera ko twanashimiye n'uwo muri wasurukiye komine ya Muha nawe niyatanze témoignage nziza ati ibikorwa byanyu turabizi kandi twarabibonye hariya ubimaze bw'imyaka 9 yavuze ati hariya ibintu byo kugaragara umengo ntabwo turi buke tutagiye kugira ubushakashatsi umengo nta kigo kirakoreka mugabo karahaguka ngo ntibacura ibikorwa biriko birakoreka kandi natwe twaje gufasha rero tuzofata umwanya kugira ngo twicare tuyage hanyuma imitwe ikoranye reka rero dusozere ibikorwa by'uno munsi hano ibisigaye abandi basubire ku yindi mirimo tukatubashimiye ukuntu mwaje kudufata umugongo turashimye intererano zose mudushikirije natwe tugiye kuzikorera ko hanyuma twanahawe ingabire idasanzwe yuko aho tuzonanirirwa tuzobegera kugira ngo namwe mudufashe mutujabutse kuko abajeje intwaro mwebwe mujejwe byinshi abajeje intwaro mwebwe mujejwe byinshi mwemere ko muzodushigikira twabatera kamo natwe turabyishimiye reka rero sinzi yuko uwaserukiye solidarite canke ubundi yaserukiye leta nk'uko twabyifuje yoheza rero agashikiriza ijambo ryo gusozera ibikorwa kugira ngo duheze tuje mu bindi banongeye kubashimira n'umuvugizi w'ishyirahamwe murakoze cyane twumvaniye uwa nyuma umwe w'amazina aca baritegura kugira ngo dusezerere amazina aca baritegura kugira ngo dusezerere kugira ngo dutahe reka rero duhe umushinga naye ngo umugabo batarise mu kirazira kumuvuga izina cyangirubura kubera yivuga murakoze wagize igiciyumviro cyiza cyo gufasha abatishoboye kandi murazi ko
igihugu cacu bantaho nikora n'abatishoboye ari benshi kw'izina ni Stani Iranyibutse nkaba n'umukozi mu biro icegera c'umukuru w'igihugu. Ego ibikorwa warabitunganije mwibutse ku ubutumire mugabo jewe ndaje gatwe kaje mugabo ntibisigura ko ibyo numvise ngaha mubishikirije naje nshobora kubishikiriza abarongoye tugisata tukiramwo. Igikorwa rero ni igikorwa cyiza kuko mwagiye murabishikiriza igikorwa gisaba ingufu, igikorwa gisaba gushigikirwa kuko tudashigikiwe yohava bibagora. Naha rero witwa Hatungimana Zayima, uyu nawe mwishirahamwe icegera c'umukuru w'ishirahamwe. Murakoze. Jewe igihe serukira ishirahamwe imbere y'amategeko nitwa Habimana Jean Claude. Ego iyo ni komite ya mbere, hariho komite de surveillance nayo yoshika hano kugira ngo bayibone. Komite de surveillance kuko bose benshi muri komite de surveillance abo nibo bakurikirana ibikorwa. Shikiriza rero berekane umukuru wabo uyu yitwa Prosper Hakizimana niwe asanzwe arongoye komite de surveillance. Hakizimana Prosper. Uyu ni Nikwigize Jonathan, uyu nawe niwe umusekreteri wa surveillance. Hanyuma uyu nawe umutama wacu Maurice nawe ari muri komite de surveillance. Hanyuma muraza kubona abandi uyu n'umubiri wacu dufise mw'ishirahamwe, murabona ko ari bashaje rwose muri twese. Uyu nawe turamwifashisha kenshi mu kutubwira ingene bigenda, murabona ko arashaje araducira inzira rimwe na rimwe. Hanyuma uyu yitwa Freri Nongere Sabe, uyu ni warongoye intara ya Gitega. Yego mugabo hari undi warongoye intara bashobora guca bashika ngaha baje intara bashobora gushika ngaha bose. atabo turashobora kugarukiza ngaho ndizera yuko Zazu yababonye abonye babonye nabo je ndi umuvugizi ntabwo umwigisha waba rw'amazina ndabona ko atabaye hafi ntabwo ni hari ntabwo agenda ashavuye ntabwo uravuga rirengema ababyeyi nk'abama shibishavu shirunguma ubu ndabakezema mugira inka n'ibibondoma ababyeyi nk'abama bafise imigambi nki twovuga rikarenga ngahiyego ahi mama we wararaye nanjye nararaye ma nayo mashi ndayumve ma ubwinde rirenge ma abateze rirenge ma iyo bikunda yo mwiza ma ari ngutera ijoro ijambo ma none ko bikunze ma tubasezereka mwiza ma tuzoba dusubira ngahiyego ahi mama wararaye nanjye nararaye ma imigambi nk'iyi ma
ubu ndabageze ngoma gira ibibondo gira umugwizama mugira inkandi ibibondoma mugira impundu n'impuzuma mugira amahoro n'amahondama ubu nagasaga ngahiyego hari mama wararaye nanjye nararaye ma ubu rero ndabakeguma abo ngaha kamwizama nayo masi ndayumvema ubu ndakeze nguma ugatambera irenguma none nagasaga hayego hari mama wararaye nanjye nararaye ma abahungu biwatuma uratambara irenguma uratambara irenguma uvuga ikirundi ma ubwenge imigambi ma ababyeyi biwatuma agasaga kabeza ma tuzoba dusubira yego hayibama wararaye nanjye nararaye ma ayo masi ndayumvima turadina rirengema agasaga ababyeyi ma tuzoba dusubira yego hayimama wararaye nanjye nararaye ma n'umubyeyi yabyaye barya abantu nk'abarya ahiyego reka namwe mwitabirize muvuga nti ahiyego akabyara barya abantu bafise imigambi irasa nk'iyo mwumvise reka tubakomere amashyi kandi barayakwiye ukuri ni beza cyane baraberewe no kubyinirwa nk'iyo mpunzi bayiyambere bayiyambere mu muryango bayiyambere iyo mpunzi bayiyambere tuyimpunzi bayiyambere bayiyambere n'ahandi bayiyambere bayiyambere n'abakeke bayiyambere umubyeyi yabyaye ujya mubyeyi mubona angana nka kurya muriko muramuraba guma yitwengera umenga yabyaye amahasa icyo sapo yambaye n'ujya mupira yambaye n'akaniro yambaye karazimbye reka si kubera ikindi ni kubera imigambi irashe yongera berewe no kubyinirwa ngiyo mpundi baye yambere baye yambere tubikuki baye yambere umubyeyi yabyaye uyu muntu mubona angana nk'uko reka ndagusabe nawe uhaguruke bakurabe reka bagira ngo ibyo bakuravuga sagaseseshwa rumuri reka kantuzi kirundi ni cyinshi kandi kiragoye kuvuga reka mwamubonye ingenangana umenga n'umugangi yongura berewe no kubyinirwa ngiyo mpundi baye yambere bayiyambere ndagukeze baye yambere umubyeyi yabyawe ujya mu papa ngana kurya reka nawe ndakugore uhaguruke bakurabe be mwabonye kositime yambaye ingene ingana kandi iyo yambaye nkatinye ibe irazimbye erega ni komande mu Bufaransa yongura berewe no kubyirirwa ngiyo mpundi bayihambere bayihambere n'abakezi bayihambere umubyeyi yabyaye jewe akambyara akanyigisha amashuri mato mato nayisununuye nkiga karanga nkabyinira abantu nkaba nkateramisha abantu mu gatwenga yongera berewe no kubyinirwa ngiyo mpundi bayihambere bayihambere n'abakezi bayihambere umubyeyi yabyaye mwese mukoraniye hano reka nabasabe mwikomera amashyi muri abantu bakomeye amashyi muyonge kandi muri abantu bakomeye muraberewe no kubyinirwa ngiyo mpundi bayihambere bayihambere n'abakezi bayihambere tuka
kurakujyanye ega sinovuga sinobimara aho umuremyi n'umworo banganya kurima ntibanganye kwimura cyugaya umwaka urakujyanye ega tuzoba dusubira ubwo ntazi umunsi urongera munkoreko ega novuga sinobimara umwe mishwashwa nanjye nzoba ndi hafi nzobita yoho mama hari umubyeyi numvise ngarabishyigikiye nagasaga mubyeyi tuzoba dusubira yego mama hana pastori aciye adusengera adusezerera dushyire amaboko y'Imana hariho amakete atari make narose mugabo inyinshi muzoyibonera kuguru hari abagize ati bwo kwinjira bisaba iki tugenda gute ubu nawe twababwiye yitwa Godoni nikuriye hata kandi ko imbere ya birthday karibu kugira ngo bakubwire ibisabwa birungira kuva saa 8:30 gushika saa 10:30 z'umugoroba. Ukuvuga rero n'abatarose ishimishije batanze namwe karibu kugira ngo babasenganirize. Murakoze cyane rero hamwe pasiteri yaje gusenga bavuga dusabe ababyeyi b'Akanyosha abasanzwe bahora banafashwa ko bacagenda biyandikishije cyangwa bazi ko mu minsi igikorwa kica gitangura urabona ko iminsi iriko iragenda hama n'abavuye mu Cibitoke nuko nyene n'abavuye mu Kanyosha nuko nyene n'abavuye mu Buterere nuko nyene abasigaye tuzabasanga hariya nibaza ko abandi tuzabasanga hariya murakoze cyane tuzaba dusubira reka dusenge dushimira Imana yacu twatangiye tumusaba kubana natwe kandi wabikoze reka icyubahiro ukomeze kuba icyawe ku bikorwa n'ibyavuzwe n'imigambi igiye kurangurwa tugushize imbere umuntu wese ari hano yashoboye kuba ari hano muri no koraniro nujane nawe wahezagire kandi aho umuntu wese agiye gutaha ujane nawe ibisigaye icyubahiro inganje n'ubasha gukomeza kuba ibyawe mu izina ryawe gera mwami amen. rero twavuga rero nk'uko twabivuze murakoze cyane abantu bose mwaje kudutera intege ariko aho twavuga baca baca ngaha biyandikisha bagenda kugira ngo ibintu bigende neza kumbure n'abavuye kure bashobore gusubira inyuma kare murakoze Serio hanze hagize umugana kubaza abatemba Solo mi faccia sistema, ma se non